umupfakazi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarunguruje urubanza ku ngingo yafashwe n'umushikirizamanza mu Bufaransa yo kubandanya amatohoza ku byo yagirizwa ko yagize uruhara muri jenoside yabaye mu 1994. Umushingwamanza wiwe yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Agathe Habyarimana aronderwa n'u Rwanda ku byaha bya jenoside, ariko mu Bufaransa ari mu rwego rw'abakekwa ko ivyaha ariko bataragirwa ku mugaragaro. Mu kwezi kw'icenda yasabye umucamanza w'i Paris kugara dosiye y'amatohoza amaze imyaka 13 ku byo yagirizwa ko yagize uruhara mu bwicanyi, asigura ko habaye guteba muri ayo matohoza. Mu kwezi kw'icumi ku itariki ya 4 ibyo yasabye ntivyemewe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa buriko buratohoza kuri ibyo vyaha yagirizwa ko yakoze mu Rwanda. Umushingwamanza wiwe Philippe Meilhac yavuze ko bunguruje bahakana iyo ngingo. Agathe Habyarimana w'imyaka 78 aba mu Bufaransa kuva mu 1998. Ubufaransa bwaranse kumutanga ku Rwanda, ariko kandi bwaranamwimye ubuhungiro ku bw'ivyo akekwako. Baburamatari b'amareta atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko barafata ingingo nshasha zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona mu gihe abandura muri Amerika barenze imiliyoni 11. Buramatari wa Leta ya Michigan Gretchen Whitmer yatangaje ko habujijwe kwinjira kurira mu mazu y'uburiro abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza babaye barahagarikwa gukurikiranira inyigisho mu masomero. Ibindi byahagaritswe n'amakoraniro y'abantu benshi hamwe n'amazu y'amareresi. Muri Leta ya Washington iri mu buraruko bushira uburengeroho, buramatari waho Jay Inslee yarabujije kurira mu mazu y'uburiro, yongera ategeka ko amaduka agabanya abayinjiramwo gushika ku bice 25 kw'ijana. Mu ndwi iheze Amerika yabonye hafi abantu 150 banduye ku munsi, nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije. Abantu barenga 246 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Amerika. Tukiri kuri yo mugera, komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yatangaje ku munsi wa mbere ko uwo mugabane wagiranye amasezerano yo kugura imiliyaridi 405 z'incanco z'umugera wa corona ziriko zirakorerwa mu Budagi. Iri tangazo rije haheze imisi abategetsi b'ubumwe bwa Buraya batangaje amasezerano nk'ayo n'ikompanyi y'Abadagi BioNTech hamwe n'iy'Abanyamerika ikora imiti Pfizer yo kugura incanco zingana imiliyoni 300. Ni mu gihe ibihugu bya Buraya birushiriza kubona ibitigiri by'abandura uwo mugera byiyongera, kandi bimwe muri vyo byasubiye gufata ingingo zo guhagarika imirimo imwe mu ntumbero yo kwikingira. Muri Afrika, igisagara ca Hamdayat muri Sudani ubu giha indaro ibihumbi by'impunzi zahunze intambara mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Mu bashiki 8,000 bashitse mu misi heze harimo abavyeyi hamwe n'abana bakivuka. Iyo ntambara imaze kurenza indwi muri Ethiopia hagati ya leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, yatumye abantu barenga 200,000 bahungira muri Sudani, nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku mpunzi HCR ribivuga. ONU hamwe n'ayandi mashirahamwe mu gihugu bavuze ko bariko barafasha abahunze iyo ntambara. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ivuga ko ibyo bitero byica abanyagihugu. Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikaze nanone ku makuru yacu dukomereje kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
ingingo zaho z'ingenzi. Mu Rwanda Minisiteri y'Uburezi yarayitangaje gahunda yo gupima virusi ya corona mu mashuri yose yo mu gihugu. Hateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo ariho bikorerwa. Uwo ni Valentine Uwamariya, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Mu Burundi ho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryaraye ritangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero. Naho muri Tanzania impunzi z'Abarundi zirasaba ko imfashanyo igenerwa abana yahabwa ba nyina aho guhabwa ba se. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Minisitiri w'Uburezi ejo yatangaje ko leta igiye gutangira gupima ikiza cya COVID-19 mu mashuri yose yo mu gihugu. Ni igikorwa kibanziriza itangira ry'icyiciro cya kabiri cy'amashuri azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. I Kigali mu Rwanda ni inkuru ya Asumta Kaboyi. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, Madamu Uwamariya Valentina yatangaje ko abanyeshuri 2,500 mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'abanyeshuri 500 bo muri za kaminuza aribo barebwa n'iki cyemezo. Minisitiri yasobanuye ko iki gikorwa cyatangiye mu rwego rwo gusuzuma ko nta kibazo cy'ubwandu cyaba cyaravutse mu bigo by'amashuri nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye mu gihugu. Minisitiri Uwamariya yagarutse ku cyakorwa mu gihe hagaragara abanyeshuri banduye COVID-19. Hakurikiza amabwiriza twasohoye hamwe na Minisante, kuko ayo mabwiriza asobanura neza mu gihe mu ishuri habonetse umwana urwaye bigenda gute, mu gihe mu kigo habonetse abana benshi barwaye bigenda gute. Icyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza babe baretse tubanze dukemura ikibazo cyagaragaye. Kugeza ubu Minisiteri y'Uburezi itangaza ko nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye hari byinshi byakozwe mu gufasha abanyeshuri kwirinda iki cyorezo, ariko hakiri ibikigoranye. Gufata abana ukabashyira kuri gahunda ihamye yo kuvuga ngo ntimwegerane, ntimukoraneho, mwambara agapfukamunwa, ntimukine, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Muri rusange barabyubahiriza, n'utwo dupfukamunwa baradufite, ariko bitabujije ko bisaba no guhwitura, kuko nk'uko mu mabwiriza twavugaga ngo abana 23 mu ishuri, hari aho twageze dusanga bidashoboka. Ariko ubu ngubu icyo dukora, ngira ngo na hamwe mwarabibonye, nuko abana bicara ari 2, umwe akicara ku ruhande rumwe undi akicara ku rundi, ku buryo utavuga ngo uko twabiteganyije byarubahirije 100%. Nyuma y'uko bemereye n'imodoka gutwara abantu bose bakagenda bicaye, kuba abana bakwicara ku ntebe ari 2 twasanze bitaba imbogamizi. Mu minsi ishize Ijwi rya Amerika ryakoze inkuru ku bibazo byagaragaye mu itangira ry'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye. Ababyeyi bumvikanisha ko ikibazo nyamukuru ari ubukene. Kubisemo ikibazo cy'izuba, akazi kagiye kabura, itangira bizagorana. Mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara ku bakoraga. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza kubera ko bamwe bazabura ibikoresho. Birakomeye cyane, no muri iyi minsi nyine abantu barabyibaza, ari n'amatike, bari no gushaka amatike, gushaka minivare. N'akazi akenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse, ni ikibazo. Minisiteri y'Uburezi yagaragaje ko mu mashuri abanza hamaze kubarurwa abana bangana na 11% batasubiye mu ishuri. Umubare munini ukaba ugaragara mu mujyi wa Kigali, aho abagera kuri 15% batagarutse mu ishuri. Minisitiri w'Uburezi agasobanura ko mu mujyi wa Kigali bishoboka kuko ariho hari imirimo myinshi abana bashobora guhugiraho. Naho mu mashuri yisumbuyeho habarurwa abagera ku 9% kugeza ubu batarasubira mu mashuri. Minisiteri y'Uburezi yasobanuye ko nta cukumbura ryimbitse byari byakorwa ngo hamenyekane zimwe mu mpamvu zabujije aba bana kugaruka ku ishuri, ariko Minisitiri Uwamariya asobanura ko hari ikibazo babashije kumenya cy'abana b'abakobwa batwaye inda muri aya mezi 8 bamaze mu rugo batiga. Minisitiri w'Uburezi ntiyasobanuye imibare nyayo y'abana b'abakobwa bamaze guterwa inda, kuko yavuze ko icyegeranyo cyose mu gihugu kitarabasha kubageraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo ku muhingamo. Mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, aho ejo kuwa mbere ishyaka CNDD-FDD ryatangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero. Gusa amashyirahamwe y'abahoze mu ngabo z'igihugu n'abahoze mu yindi mitwe yahoze irwanya leta barashinja ishyaka riri ku butegetsi kurobanura rikita ku bahoze barwanira ishyaka CNDD-FDD ntiyite ku bavuye ku rugerero muri rusange. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya. Nkuko vyama ibirori kuri uyu wa mbere byatanguriye mu Gifurwe komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Ni mu kibanza gihambwemwo abahoze abagwanyi ba CNDD-FDD. Abategetsi benshi barimwo mukuru w'inama nshinga mateka Daniel Gerard Ndabirabe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Joseph Ntakarutimana baroye gushingura iz'amashurwe kuri izo ntatemwa. Joseph Ntakarutimana yavuze ko kuva Burundi bwikubukira abarundi bangajwe baromorwa bongera baranyagwa n'ubutegetsi bubi, ashimangira ko atica ubwoko ica ubutegetsi bubi. Abana b'Uburundi batikiye ataco bazira, turavye abarundi bangaye ataco bazira, turavye abarundi byabo byatwawe byibwe nabo bategetsi babi atari byabo biraduhitera umuntu agahinda kenshi cyane. Ibirori vyakomereje ku muhingamo ku cicaro gikuru ca CNDD-FDD Bujumbura, ariko Kasengiza bigomba rongo ishirahamwe DMH ry'abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera kizwi nka ex-FAB bamugariye ku rugamba, abona ko aragahaze mu itunganywa ry'uyu munsi kuko utegurwa n'umugambwe aho kuba igihugu. Uyu munsi mukuru gahinduka ukitirirwa igihugu ukareka kwitirirwa umugambi, wo kwitirirwa igihugu ugategurwa n'abantu bose mu mice yose wega, ntitumenya ngo bitegurwa gutya, kandi n'ikigeretseho n'abahoze muri CNDD-FDD ntibabimenya bose, umengo nabo nyene harimo umwana n'ikinono. Agahaze na Emmanuel Minani umukuru w'ishirahamwe na Kohash y'abahoze mu migwi y'abahutu yagwanya leta byiganjemo abahoze muri CNDD-FDD arakemanga. Bamwe baragwaye bariko baravuzwa, abandi muri rusangi ubukene barabuze rero ayo bakira nayo bamira, ubu barahoze bari ngaho nta muntu n'umwe ariko arakurikirana ibintu byabo. Mu by'ukuri ntibyifashe neza na bukebuke. Ivyo bitifashe neza biza bigomba bidondagura. Abahoze ku rugamba mu mice yose mu mpande zose iyo baje bazanana n'abantu batishoboye, n'abantu atako bameze atako bifashe, bari bakeneye gushigikirwa, bari bakeneye ubufasha. Ego baribuka kabisa bagize ibibazo bakagwa ku rugamba bagahambwa ku mpanda, niyo bamagurira ibikorwa bajya. Iyo tubibuze natwe biratubabaza cyane ko twarabuze abagenzi bari inshuti zacu kandi bazize kwigura igihugu. Mugabo birababaje cyane kwitwararika imva gusumba abantu bari. Byari byiza cyane yaba babyibuka hari ikintu babanje gukorera abamugariye ku rugamba atako bifashe, biriko barayerera mu mabarabara, bayerera mu mitumba, mbere rimwe na rimwe bagize ico babaza usanga babishura yuko atagwandiko bafitaniye. Minani nabasanga ikiza cunyura ibintu byose ari ibura ry'amategeko agenga bahoze ku rugamba mu mice yose. Urumva kubera atategeko rihari naho yo bapfuye no guhambwa uko bishatse. Twebwe abahoze ku rugamba turasaba mu by'ukuri leta mvyeyi, leta twatoye turimwo mu bandi barundi bayitoye, yoshiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba bose, umwe wese rero, kuko iryo tegeko niryo rica ryerekana ingene ategerezwa kubaho. Itegeko ryerekanye umuntu ingene abaho gusumvya uwundi, mugabo ari itegeko wa wundi ntaheza ngo asubire yidoga. Niho haho nk'uko muvuga ati iyo dushiye hirya no hino hari abo duhura bakavuga ko umenga baribagiwe. Itariki ya 16 ukwezi kwa 11
rimwe umugambwe CNDD-FDD watoye gutangurira kwindwi yahariwe umugwanyi niyo yasinyiweko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na CNDD-FDD ukiri umuhari ugwanira mu ishamba hari mu mwaka w'2003. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Loje. Turacyari mu Burundi aho abarimu bo mu ntara ya Gitega batabaruwe mu bakozi ba leta mu ibarura rusange riheruka bafite impungenge ubutegetsi bw'inzego z'igihugu bwababwiye ko badashobora kubarurwa kuko minisitiri w'uburezi atarabaha amakarita abagenera aho bakora. Abo barimu n'abahoze ari abayobozi b'amashuri n'abahoze mu kanama gashinzwe gutegura amatora ariko ubu bakaba nta kazi bafite. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Abarimu batakorewe rusasuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusasuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze. Abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mu mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza abo bakorera. Nahinduriye imirimo nari umudirecteri uvuye mu directeri usaba respectation hanyuma bakagushira ahandi aho wigisha. Iyo sansuma icitamwo uca wumva rero uti none iyo sansuma nayo kwiro sansuma bari ku kazi twe turi ku kazi ukwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha iyo kisasumisha degiteri urabona niba sansuma umushef de service niba sansuma umugabo wewe yaronse itegeko rivuye muri dese ya son chef amutwara avuga ati abo banza mu marindira turarindira natwe ntituzi gushika ryari kubera tararonka amakete aturunga ikiyo tuje gukora acavuga ati banza murindira. Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta. Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irosansuma iheze azocaba kugenzura ko byagenze controle hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo. Kuvuga rero twebwe tubona byohagara no munsi cyane ejo tuzoba tubaye abandi. Mu isanzwe twari abakozi ba leta dufite matrikire turi bashasha simbona igituma bakwana dusanzwe. Lepo Musenda yavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyesha makuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko ico kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko ryo kutabasansuma ryavuye hejuru. Yego nivyo abo bigisha turabazi hari abahora ari abayobozi mu mwaka w'ishure warangiye mu uyu mwaka w'ishure bakaba baheruka gusubirizwa. Abo hari aho twari twiyumviriye tubona hari akazi turababwira ko boshobora kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hariho abana b'igihugu bakeneye kwiga turazi ko bariko barakora ariko kuva iki gikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse icyo no kwita ko ari intumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ntabwo twizera ko bwari wikuye mu buyobozi mu bushikiranganje. Intumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amakete ko bobanza bakabangira kuba rosanse kugira ngo bazobe rosanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse. Forema ikibazo cyabo kirazwi. Hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rosanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro. Abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rosanse. N'abandi bakirindiriye sabo bahora ari abayobozi gusa hariho abahora bakorera mw'iyo migwi jeje gutunganya amatora abo nyine bari mu mugwi wasabwe ko burabangirwa ko kuba rosanse botekana borema bakaguma ku kivi. Mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twavyemerewe amakete yabo azosohoka. Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza
akavuga ko ata mpamvu zotuma badasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa. Nk'uko twabibwiwe nivyo utazoba rusanse yavuze yuko mu gitigiri c'abakozi ba leta atazoba arimo ku ikibazo cyabo kizwi. Nizera ko batazohava bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusanse kuko nta kosa na rimwe bafise, bari ku kivi, turabazi ko bariko barakora botekana. Nibaza yuko atangorane zizohaba. Nepomusenda yavugwa asaba abigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi, ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa. Uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa uko kwezi gutashe. Ukwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe, urumva rero nta kamaro kuko nubwo baba bagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ivyo ari vyo, ugasanga abana biriwe batize. Nk'iki gihe turimo twirukana umwanya, ni vyiza yuko uwo ari we wese arindira ku kazi ko kanatsinda, naho aba yabaye dekomisioni aguma ari umukozi wa leta. Abayasubirijwe mu mabanga ariko umuyobozi agashirwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura. Ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahembwe, ntabwo twifuza yuko yoza kurya imitsi abandi kuko ubutakoze ntabakwiye no guhera. Abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo, gutyo bakorerwe rusansuma babone gukora umutima uri mu nda. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bita Tura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Tuje muri Tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya Nduta bafite abana bafatwa nk'ibinyandaro basaba ko abo bana nabo bagenerwa imfashanyo. Kugeza ubu bene abo bana nta mfashanyo bagenerwa kuko ihabwa base aho guhabwa ba nyina. Umva uko baganiriye na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania. Ngaha mu nkambi ni benshi kandi nazo barira mu Burundi ni benshi. None kubera iki mukuye ko inga zigiye kujya mu kase kandi nyina hari? Kubera iki utobiho uwo muntu azi uwo mwana akamurera? None basi je hari ikintu cyane amakenga. Ko yamusize kuri se. Umwana uhungutse uramutorera ibintu byokunda. Mbese bavuga yuko icyambere gikenewe ari fishi y'imbanyi. Ugacake na nitresifica nakajya agapapuro agahakubita ku bugende kwa makazi. None wabibuze ihereze iryo birihe? Nk'ifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi kashira kuboneka. Iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka ko kirashobora gusigara hehe ku bitaro. Se ujya mwana avuka imuyinga kuko ibintu byo kubyara buryazi n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivaye n'umugore wiwe cambyana se wuyu ava mu gisuru. None bamaze kumushyira kurumba azohungukana ifomo y'abantu 6 kuko afite umuryango wa 5. Je nanje muhungukane umuryango wa 4 kuko urumva umwana amaze kuja kuri se urumva azomuhungukana. Ne tumaze kujya mu Burundi je nkahungukira mu yindi ko je ndi umunyamuyinga. Umwana azosha afashwa gute kifashanya izo yatwaye se kandi afise umugore. Umva je nekenera gutora injya atumwanda mufashisha ndasha ndamufasha gute. Ujya nimba se wari muyinga basi nawe amaze kugenda kukaza yifite umugore wazovuga ati naha murezi ibintu bindaba ntako ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanya ya wa mwana bizajya wa mugore wa mwana undi nije ndamuze jenyene sije nzohangeka byose nicyo kimwe n'undi ntaco bakoze. Icyo rero nicyo kibazo abantu benshi bafise. None ko umwana amusize kuri se ejo bigashika nkataha mungukanye umuryango basi nakuye mu Burundi je nakuye mu wundi abana 3 na je wa 4 basi nzobasubira naye kuko twaba twaravanye ndabarere aba nawe nzobampungukanye kuko nkubise no muhasa nganuko abo nawe nzobampungukanye so yabaho
ndahungukana ifomo wumva nzoca ndabarera gute. Maze gushika imbere baca baratwerekeza iyo dutera tuja nari ifise umwana nashika mfotoza. Maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara baca bavuga ati hari ahantu twari guca kugira tuze guca turonkana amafomo y'abana. Ivyo baca bavuga ati nidusubire imico gihangari ca mbere turindire aho abandi barindiriye. Badugije ifomo ya bane kandi n'ubu niyo fise. Iyo uwo mwana yari ikenewe ntiyagiye. Twasererenze guhera ryari hirya ejo tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwabo bana n'ubu ntacapuyemo. N'ubu tumbere usanze ariho nkishika twagiye turakibaza bavuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati izo fomo ntazo turonka mpaka tuduze muri gipaca atahirye ntuzari zoherera mpaka. Jesi nzi kibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko rageze meze 5 n'inusu bo cyamuduza atariko bompa izonge gabe nagomba nyene yuko iyo fomo no yironka iri ko mwana nico nagomba kugira aho nzoze ndaja hose ndoze ndatwara ifomo iri ku igiti gikwiye. Nk'ikintu mbona nosaba nuko umwana bamaze kumushira kuri se bavuga ati ava ngaho kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mugiye imfashanyo y'umwana ukayironka kubugeze hari izo avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwanya n'umwanya nzomutwara kwa se naha mugiye imfashanyo imaze gutora umugabo yifite ibindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undi azoguma bayeho nabi. Ahubwo bya byiza guha yafashanya wa mwana nimba ari amahero kavuga ati umwana ndamufashe uko nimba ari yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo. Umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umuryango awureze nk'uyundi. Erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayirwa na mukase umwana azobabayeho nabi kandi ntazobabayeho neza kuko hamwe no gupfa azopfa. Ahubwo byoba byiza agateka kabana n'ubundi bagakurikiranye kuko abana bazanywe barahohoterwa kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagire n'ingorane. Byoba byiza rero abana bagumye kuri nyina bakabaha n'imfashanyo mugabo akamenya ati abana turimo turakurikirana base wabo. Icyo nasaba ko ari nico. Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, Jeffrey Mutagoma wegeranije nawe mwarimu muteze amatwi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose twafatanyije ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mese.